akomeze kubana namwe turongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashima Imana ko Imana yongeye kutwemerera ko twongera guca hano. Dushimire n'abakomeje kudushigikira mu buryo buca nk'ubundi. Tuvuge ngo Yesu nabahezagire, nabaha umugisha, kandi umugisha arawubahaye, kuko umugisha Yesu atanga si yamazu, si y'amafaranga. Abakunda kunyumva nkunda kubivuga, umugisha Yesu atanga si bitubonesha aya maso y'umubiri, ariko umugisha Yesu atanga nimba je uyu munsi nagira ubuntu nkaba mpumeka nkaba naramutse, bivuze ngo hari umugisha w'Imana wabaye kuri jewe. Yesu wacu nadufashe cyane. Hari umugisha w'Imana wabaye kurinde kuri jewe. Imana ishimwe cyane. Rero Imana ikomeze guhezagira kuri mwese mukomeje kudushigikira, kandi tubifuriza ko mwokomeza mukadushigikira, na cyane cyane mu gukanda sabone kuri telefone ziri mu Gifaransa, abo ziri mu Congereza baza gusanga handitse ko subscribe. Turabingize rero mukomeze mudushigikire no gusharinga izi video canke kuzipartaja, kindi mugakora na like, kindi mukadutera ivyiyumviro biciye muri commentaire mutwandikira, kuko navyo bidutera intege tukavuga ngo turiho dutamba twirorera. Yesu akomeze kubahezagira. Hanyuma rero uti uyu munsi uje kutuganiriza kuki, uje kuganira kuki? Uyu munsi nje mu kiganiro cingo n'imiryango. Imana ishimwe, nje mu kiganiro cingo n'imiryango kubera ko mu bintu bindagishinga numva muri jewe, kandi mu by'ukuri sindakubesha, numva afite intimba n'umubabaro nuko ingo z'uyu munsi, kandi izo ngo ugasanga ziri muri aba bantu bamenye Imana, ningo zo mu bantu b'Abakristo, mugabo ugasanga izo ngo Satani yaraziteye ariko arazisambagura. Satani ariko arazishiramo umuvurungano, mugabo b'Abakristo ntibabe maso ngo bagire barabe ico bokora kugira ngo Satani ntabanyage, na cyane cyane kugira ngo bakomeze kubaka ingo zabo. Imana idufashe cyane. Aba muravyibuka abo twatanguranye, twasomye amajambo y'Imana aboneka muri kino gitabo c'umukozi w'Imana Nehemiya. N'amajambo twasomye ari mu gice ca kabiri. Reka njeho ndabe Nehemiya. Okay. N'amajambo twasanze muri Nehemiya igice ca kabiri, duhereye ku murongo katurabe. Imana idufashe cyane. Duhereye ku murongo wa 17. Imana idufashe cyane. N'amajambo twasomye muri kino gitabo ca Nehemiya igice ca kabiri kuva murongo wa 17 kugeza kuri umurongo wa 20, niho twasanze amajambo Nehemiya aremesha abari kumwe nabo ngo bashire kumwete, bahaguruke, bubake, kubera bariko barabagwanya, bariko barabatera ubwoba ngo ntibubake. Aravuga ngo mwebwe nta mugabane mufise hehe Yerusalemu. Ico nje kuvuga rero uyu munsi niki: mwene data, niba ushaka kubaka urugo rwawe, wirinda agakuku, reka agakuku. Agakuku kari mu bintu bituma ingo z'uyu munsi ziriko zirasambuka, kubera agakuku kabo tugendana. Abo tugendana bakatubwira ibi, bakavuga ngo ifatuku, urugo rwawe rugenze uku. Ariko reka ndakubwire, nta rugo rwubakwa nk'urundi. Reka mbanze some ijambo ry'Imana. Niyo majambo y'Imana Imana yashize ku mutima wanje kugira ngo tuzahore twisunga muri kino kiganiro cingo n'imiryango. Yesu wacu adufashe cyane. N'amajambo y'Imana rero nkuko nabivuze, Nehemiya igice ca kabiri kuva murongo wa 17 havuga ngo dusome mu izina rya Kristo Yesu. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Nehemiya aremesha abantu ngo bubake. 17 rero havuga ngo maze ndababarira nti, mbega ntimubona ayo twabonye ingene Yerusalemu hahindutse imisaka, n'amarembo yaho akaba yarahiye,
enda nimuze dusubire twubake uruzitiro rwaho kugira ngo twoye kwama turagatwengo. 18 havuga ngo ndaheza mbiganira ingene ikiganza ciza c'Imana yanje cabaye kuri jewe, mbigane n'amajambo umwami yambwiye, nabo baravuga bati nituve hasi twubake, nuko bariyungunganya bashirako bakora ico gikorwa ciza. 19 aravuga ngo ariko Sanibarato umuhorori na Tobiya umwamoni w'umugurano nabo na Geshemu umwarabu bavyumvise bagira gute? Baradushinyagurira. Batubarira n'agakengego bati vyo mukora nibiki, mbega suko mugomba kugarariza umwami? Ndabishura nti Imana yo mwijuru nizotuma bikunda. Nico gituma twebwe abasavyi bayo dushirako twagira gute? Tukubaka. Ariko mweho nta mugabane mugize gute, nta n'ububasha, nta n'icibutso mugize mufise i Yerusalemu. Yesu nabahezagire. Haleluya, Imana ishimwe. Mwene data, umugore agomba kubaka urugo rwiza, icambere azohura naco azokuvuga ati nta soni. Ubu umugore akwiye kwidegembya kubera ko turagomba ko umugore angana n'umugabo. Ariko reka mvuga aka kantu, sinibaza ko ivyo bizashoboka, ahubwo bizahora muri rarante. Abagore bariko barashakisha kungana n'abagabo, ntabwo bizigera bibaho. Imana idufashe cyane. Ariko nta muntu yamenye Imana, yamenye Kristo, yipfuza canke yokumva ko yoringanira n'umugabo. Akeshi iyo umuntu avuze ibi bintu, akeshi bamwe biga ugasanga baraminuje, baca babizana mu buryo bwo kungana mu migabane, bakabizana ngo kugabana ibyo base barondeye, ibyo abavyeyi barondeye, bagaca babizana muri ubwo buryo kugira ngo n'abandi babashe kuvyumva ko batarondera kungana mu buryo ubu canke ubundi, ahubwo barondera kuri vya bisigi vy'abavyeyi, kuko ngo abahungu canke abagabo batavyiherera nabo nyene, bakabivuga muri ubwo buryo. Mugabo ivyo byose biri mu rujijo rwa Satani, ntabwo ari ivyo. Kubera iki? None se ikibazo kihari, abakera kuko batabironka, ko batabiharaniye, ntibabayeho. Ubu babiharanira kubera uyu munsi. Reka ndakore ahantu umutego uri kuri ibyo. Tuvuge basi kwibi batubwira ko ari kugira ngo umuhungu na mushikiwe cyangwa umwana na umusaza na mushiki baze bagaburi ibisigi vya se banganye. Ndakwereka umutego ahantu uri. Umutego ahantu uri naho, bantu b'Imana ntitubeshanye. Aha tuvugisha kuri abadamu bari mu bantu ba mbere, iyo batadwebereye muri Kristo Yesu, batadwebereye mu Mana, bari mu bantu ba mbere iyo barosa amafaranga arabategeka, amafaranga arabaganza, bagaca bagomba kuguruka nkayo, bakagomba kugira ku biti no ku mababi. Abeshi simvuze ko ari bose, ariko abeshi abadamu amahera arakunda kubasaza. Umutego rero uri ahantu, mu gihe wa mudamu azoba afise ivyo afise, umugabo ntazoba acumvikana n'umugabo, kuko azovuga ngo ivyumpa nanjye ndavyifitiye. N'uyu munsi nico kibazo kihari, ivyumpa nanjye ndavyifitiye. Ivyo kuba umugabo wanje ryabanga warangura, ntavuze wa mugabo nawe wa mudamu wuzi ibanga ry'abubatse, umugore ntaba kirikeneye ku mugabo, ahubwo acaza kurirondera kubahabara, kwavuga ngo reka ngende bankorera ivyo nkeneye, hama nitahire mu rugo. Ivyo vy'abagabo harasonda bakeneye. Umutegura aho rero, abagore bose bazoca bagomba kwigenga, avuye ngo abagabo nzoza kubarondera hanze sambane hama nitahire, nta bindi. Nico umutego ura. Ikindi ahandi hantu umutegura,
abatari bake abaja kuri izi mbuga murabibona ko hari ibigo canke amasosiyete menshi uyu munsi ariko aramamaza ibitsina by'abagabo byakozwe mu maplastike. Ivyo bitsina byakozwe mu maplastike by'abagabo nta kindi birondera, hari n'ibindi bakoze bacomeka ku muriro bikoreshwa n'umuyaga nkuba, hama abagore bakabikoresha muri bwa buryo bwo kwimara amarari. Ivyo rero Satani ariko ashiramo imbaraga kugira ngo bikorwe, ba bagore bazo bamaze kwigenga ntaco azoba akeneye ku mugabo, azogenda mu isoko agura ico gikorano agishiraho mu nzu, basi hagera ivyo yumva nyene hageze ico gikorwa agenda afate ca gikoresho yagura mu isoko avyirangirize, hama aje ngaho yibera. Biri muri ivyo rero umugambi wa Satani wo kubwira abantu ngo ntabwo ugikeneye runaka, ahubwo wewe urihagije, urikwiye. Imana idufashe cyane. Ibaze nawe nk'umuntu yemereye sosiyete ngo nikora ivyo bintu, akabyemera ngo nagire gute nabikora. Ikibazo aho kiri uyu munsi, reka ndabereka kandi kantu abantu benshi bashobora kuba barakirengagije mugaba batamenye impamvu aka kantu kavuze. Kandi iki kintu gishobora gutahura bake, gishobora kumva bake. Kubera iki abantu bose uyu munsi basa nkaho umengo barasinziriye? Iyo bavuze tubonye ibintu ntibagomba kugenda intambwe ku yindi ngo basuzume amenye ngo mbega kubera iki. Ibaza aka kantu nta minsi myinshi irahaca oni iheruka gutangaza ivuga ngo biragaragara ko uyu munsi igitsina gore cabaye cishi, kandi ko mu minsi iri imbere hazoba hari abadamu canke abakobwa badafise abagabo, ngo hazoba ikibazo c'abagabo. Ibaze rero nka oni itangaje ico kugitangaza tayari ihaye imbaraga babandi bariko barakora vya bipupe vy'ibitsina vy'abagabo kugira ngo bashiremo imbaraga babandi bazoba biburiye abagabo baza kugura ivyo bitsina. Ega na babandi bafise abagabo, umugabo ntazoba kivuga, azovuga ati we witonde mu isoko zirahari, ndaza kuyigura mu isoko, wewe toka pana kuzurambirana. Yani abantu bakumva ko ari ibintu bisanzwe, ariko reka ndakubwire biri mu mutego wa Satani. Andiko mbira abakristo ko bakwiye kuba maso, bakubaka ingo zabo bagavye. Kubera iki Satani n'abadayimoni barahagurutse mu buryo bwose kugira ngo ingo zacu zibe. Ni gute rero noshobora kurinda ingo canke urugo rwanje kugira ngo rukomeze kuba neza? Icambere nk'uko nabivuze ubutaha, tugomba guhera kwitsitso. Nk'iko umuntu aja kubaka agafata kimba umushinge, hama agashirayo amabuye n'agasima n'ivyuma bishobotse agashirako, hama agatangura kubaka. Rero iryo buye tugomba guherako ni Kristo Yesu, kugira ngo twumwubake. Iyo tutubatse kuri Kristo Yesu ntabwo bizashoboka. Ndakurahiye twubake kuri Kristo Yesu kugira ngo tugire ingo nziza. Nk'uko nabivuze ubutaha, biragoye ko tuzaja mu ijuru Yesu azawutujana mu gihe ingo zatunaniye. Hajya ngo uri pasiteri, ngo uravugishwa, ngo urumuvugishwa, ngo urumuhanuzi, ngo uri bishop, uri profete, uravuga abantu nyene bakakumva kweri, kandi ufise n'abayoboke benshi, ariko urugo rwarakonaniye. Ndasubiyemo, urugo rwarakonaniye. Uri kurabwira abantu ko uzaja mu ijuru. Ariko ikintu mpora nibaza, nk'umuntu ayobora urushenge urugo rwaramunaniye, akayobora urushengero urugo rwaramunaniye, mu vy'ukuri ahora ahezagira abageni, kandi nawe urugo rwaramunaniye. Birashoboka ko ahezagira abageni kandi urugo rwaramunaniye. Ahantu sindabona umuntu abimbwira, ariko nzobitohoza ndabimenya. Ariko wa muntu uriko arahezagira abageni urugo rwarakunaniye, uriko ukora amakosa. Banzuze kubaka urwawe mu kubwira ivyo abandi bazokora, kuko nimba urwawe warakoraniye none abandi uzobabwira ikuza abantu urike. Ibaza abo bantu hezagira uyu munsi, ejo bagahura n'ikibazo, nibaza kuguhanuza. Umugabo naguhanuza uzamubwira ngo iki? Umugore naguhanuza uzamubwira ngo iki? Kandi urwawe rwarakunaniye ntuzomubwira ngo niwigire wibere wenyine nta kibazo. Rero ingo, urugo, mwene data, urugo si ikintu umuntu ashaka gufata uko ashatse, ariko urugo ni ikintu gikomeye
ikintu Imana yabonye ko gikenewe ikemera ikarushiraho, mugo uyu munsi twege turiko turabisuzugura nkaho umengo nibisanzwe. Witonde ugerageze urabe ingene urugo rwosubira kuba ruzima mw'izina rya Yesu. Imana ibahezagire, tuzasubira ubutaha. Imana nibitwemerera ikadutiza akanya ikabika ituzigamye. Yesu akomeze kubahezagira. Amen.